Turabaramukije bakunze iminsi imbonesha kure buntu tubaha ikaze kandi mu kiganiro inkomezi z'ivyizigiro cyo kuri uno munsi jewe ndakibashikiriza nitwa Irambona Chris Golden. Mu kiganiro cacu cy'ubuheruka twaraganiriye twishimikije ijambo rivuga riti ni gute twogira ubukomezi bwo guheba ico dukunda kubera ko kidukura mu rukundo rw'Imana. Muri ico kiganiro umutumire wacu yari Pst Miburo Jean wo mw'ishengero Porte de Brebis riri muri zone ya Cibitoki commune Ntahangwa intara ya Bujumbura. Yaratubwiye uburyo yisanze mu ngeso mbi zitandukanye harimwo akaborerwe k'inzoga, urumogi, itabi n'izindi ngeso mbi zitandukanye. Kuri uno munsi rero turagarutse mu gice ca kabiri turi kumwe n'umutumire wacu nyene Pst Miburo Jean aho aza kutuyagira uburyo vyagenze kugira ngo ave muri iyo ngendo mbi yararimo. Hari n'umuntu nigeze gufata ingingo rimwe kabiri gatatu nkabati jewe ndahevye inzoga kandi umuntu azosubira kubona nywa inzoga nzoca ndamwikazi yoho nabivuga ku murango ku mugoroba nkasanga inyota yanyishe kandi yo kazi narayitanze ndashaka kubereka yuko ama decision yamwamwe nta dukundira adafise kandi gasura kuzibona nazinywa natanguye kunywa ninyegeje ama munyuma baramfata yakazi nca ndayitanga kubera yuko byari byananiye. Rero novuga kugira ngo bishobokere n'ubuntu n'imbabazi vy'Imana. Jewe nari nagiye kuramutsa umuntu sanzwe ngurira ku itabi hama sanga we yarakijijwe sinabimenya hama acavuga ijambo riri simple cyane caravuga ngo murabizi twari batatu ngo kw'ishengero iwacu ngo twaronse gitari. Je numva iryo jambo imbere special uko narakunda kumviriza indirimbo narakunda cansanga nahurudutse muri kubwico genda vyita ko nahurudutse cyane ngo nzoza kubaramutsa ku munsi wa Mungu. Sinanisazo ngendera amashengero. Jewe rero ashigitima kiravyimba ati mbega amajambo nemenzo yashitsa sinzosanga nahemutse sinzosanga hamba rero dimanche ndavyibuka harageze tariki zitatu no hari tariki 13 z'ukwezi kw'icumi mu 1997. Jewe ndajya umutima amenyo ndavuga ati ngiye njane nikure muri deni sinzosubira canke ndamuhitana muri babandi batatu nije nagenda muhitana haratangara nawe nyene aca turagenda shitse mw'ishengero bararirimbye numva umutima wanje uranezerewe hama uwahagurutse kuvuga ubutumwa bwiza kuri uwo munsi ndacavyibuka yavuze ubutumwa bwiza ku nkuru ya Namani gitabo c'abami ibice 5 ku nkuru ya Namani agaragaza imibembe ya Namani ingene ingana n'icaha isigura icaha hama Yorodani Namani Yosua Elisha yamubwiye ngo agende yidimbike mu ibetanga bondwe hama ayishura ko mu gihe cuno musara amaraso ya Yesu hama caravuga ati nawe birakeneye kuza kwidimbika amaraso ya Yesu kamwizera kugira ngo aguharire ivyaha iyo mibembe itaboneka. Wow, uwo munsi sinopfa ndawibagi numvise ijambo yinjira mu mutima wanje mpemu w'Imana yemeza umutima wanje ko nanje ndumunyamibembe ndumunyavyaha hama ico gihe ahamagaye abihana numva indani mu mutima wanje ndafasha ingingo ndahaguruka ndagenda ndapfukama aranyatuza mukuri. Uwo munsi nyene wa mbere ninjira mu rusengero aranyatuza mukuri ko mu mutima n'ingingo ndatura nakira umwami Yesu umwami n'umukiza. Ako kanya numva umengana ukuboko kutaboneka kwinjiye mu mutima wanje kurakoropa imyanda numva umengana ikintu cikibuye gikorotse numva umunezero urinjiye numva mahoro atuje arinjiye mu mutima wanje nyoberwa ikintu gikoretse ariko numva ndawahutse numva umenga ibiro vyari kuri jewe biravuye kuri jewe numva ndi supre numva ndanezerewe narondera ikinegere ivyo vyagakiza ntavyo narinzi narondera ikinegereje ntakibura ndacari impunzi ariko indani mu mutima wanje uyo munsi numva ndanezerewe numva amahoro. Ico gihe pere data baca baraza ryari ishengero ry'abantu bato bake
sinibaza ko hari n'100 bari barimo. Ico gihe baraza baratugumbira baradukeza, ijambo ryose bambwira numva ko ari jewe. Hama turaheza igikorane turataha. Twaca mu mashure ya mbere, hagati y'amashuri ya quartier turu abahazi hariho amashuri ya mbere ino n'amashuri yino. Hagati musi yaho ni mu kigo c'ababikira ca Saint Joseph, c'abapadiri ca Saint Joseph, ca Eglise Saint Joseph. Abo twanywa urumogi niho bari. Candaza niruka rero. Sanzeyo ndabaramutsa kwico gihe barafise izina bantazira ry'ubuhizi banyita bitusamvuwa bisigura nta kintu gikomeye gihari. Iyo nimba mpagurutse ngiye kwifasha nkakubita iteke ikiyeri cawe kikagwa, ntumbwire birebire, mbwira ndakwishure ndafise amafaranga nibitusamvuwa nibikoroka nk'imvura. Ico gihe nje ndabasangaho tabahicese nkuko bisanzwe, kuko urumva ntawe ari yanyigishe gwicenza ari bibi. Tabahicese hamaje nabwo ati waju nimeokoka nakijijwe, acha barandaba ngo wewe bitusamvuwa wewe nabwo tego numva amahoro muri jewe. Arabwo ati wewe botso batubiraba uwo musi muri uwo mwanya ntarumogi nanyoye candanye numva afise umunezero no bibwira umuntu hari we wese. Canja muhira mama yari yaravuye mu ishure yarubatse akazu k'amabati ku ruhande. Candagenda ndamugwamo ndamwe ati mama nakijijwe. Acaranda ngo wewe ngo ni waheba kungoze y'amafaranga yitabye ku mugoroba jezo shamenya ko wakijijwe. Ndamwe ati mama vyizere. Camfata ku gihome canandika ku iyo tariki, itariki 13 urabona z'ukwezi kw'icumi mu 1997. Mama arangaburira canafungura nukuri numva mahoro. Ariko rero igitangaje mwijoro naragiye kwirigara ndanywa urumogi ndanywa n'inzoga naryatabi ndarinywa muri wowe nta birebire. Ariko reka ndagushingire ntaye ikintu gikomeye. Urabona nyoye inzoga canke itabi canke urumogi vyaduga mu mutwe, nkumva umutwe urashuha, nkumva nyene notamba, numva novuga amajambo menshi. Uwo musi vyamanutse mu mutima, numva umwanda, numva igipfungu. Uko nanywa nkavuga amajambo numva umubabaro witekera muri jewe. Numva umenga Mana yaremye isi n'ijuru aratakaye. Numva aratakaye, numva karabaye, numva musi ndataha. Ejo mu gitondo ndanywa itabi, numva urumogi, numva inzoga, numva mu kiringo c'indwi imwe. Muvyibuke nta muntu ujegeza ambwira ivyerekeye inzoga, nta muntu yigeze ambwira ivyerekeye urumogi, ariko mu kiringo c'indwi imwe inzoga nari impevye. Kubera iki? Narazinywa mu gishingo cyo kuntera pression ngo nshashwanuke nkuko imbere, ntaza numva igipfungu mu mutima. Ntaca ngena ngabatse Mana babarira ibi bintu. Urumva hari ikintu catanguye kunyankisha. Si jewe niyankishije, hari ikintu catanguye kunyankisha ntarinzi. Buzima nari nakiriye muri jewe. Mundu igira kabiri urumogi jewe nari impevye. Ikintu rero nagwanye naco itabi. Tabi ryarangoye kuheba, arananiye. Nona gushingira intahe yuko je namaze umwaka mw'itabi. Ari kuvyumve ntonda mu rusengero mfise amahoro, numva shaka guheba itabi ngo nshitse kugororoka. Je itabi umenga niwe mubatizo, numva noshitse kugororoka kose. Ha mu mwaka wose inyota nari narahevye, urumogi nari narahevye, ingeso zanje zari zarahindutse, abantu bose banshingira intahe, nanje sigaye nshingira intahe abandi nkababwira ubutumwa bwiza nkabatwara mu rusengero. Ariko bakambaza none kunywa itabi, abakizwa baranywa itabi, nkambwe ati abakizwa ni wanywa itabi. Ni jewe vyananiye, kandi nukuri Imana izoma umunsi umwe kuriheba. Uko ndavyibuka je sinigeze ninyegeza ngo nje musigitana, anarimwera ku mugaragaro. Na pasitori umunsi umwe yarandamukije arambwira ngo muhungu wanje warakintu, ambwira ati narakijijwe ari kitabi rirangoye. Acarambwira ati ibindi bya ati urumogi nibiki narahevye. Acarambwira ati komera humura, Imana irahari, ntihagire ikiguca intege n'itabi uzoriheba.
rero no mu mukambi y'impunzi nararinywa nta muntu bari babizi, ariko ingeso n'ubuzima byari byarahindutse, abantu nari nakoresheje amakosa, nari nabasabye imbabazi, mama mvyara nari namusabye imbabazi, natonda gusenga kuwa kabiri no kuwa kane no kuwa Mungu, fise ubuzima bw'Imana n'umuriro w'Imana, ariko itabi icaka kugira ngo mpe itabi hakoretse igitangaza ukeneye rero kumenya mbega ubwo bukomezi bwo guheba iryo tabi wakunda mugabo ritakugumiza mu rukundo rw'Imana. Je ndavyibuka nari nakoze amasengesho y'imisi 3 nta numwe yabiyambwiye, kuko reka nakubwire muntu w'Imana, hari ikintu abantu benshi bakinisha kandi nico kintu gikubita ubuzima bwabo. Abantu benshi barashiramo force yo guheba ivyaha. Jewe ndashaka guhinduka mba umuntu mwiza, mpeba itabi, mpeba urumogi, mpeba inzoga, patati patata, sindavyanse, ariko banza uvyibuke biri impossible kushobora guhinduka utaronse uguhindura. Akaro gasanzwe, iyo umumama yibungenze agatwara imbanyi, nashaka yahora akunda inyama, nashaka yahora akunda ivyo akunda, automatiquement kubera umwana amaze kuza munda atangura kugendera amategeko y'umwana. Umuntu wese iyo yakira ubuzima bushasha, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, ivyo Yesu yanse muri wewe uzobiheba. Rero kirazira kushaka kwibaza ngo uzoheba ukoresheje force yawe kandi atamwana yitwa Yesu maze kwakira munda yawe, ntibikunda. Ize force ntizigushoboza. Nico gutuma je urumva je cyatumye mpeba inzoga, nta muntu yanyigishije ivyerekeye inzoga, nta muntu yanyigishije ivyerekeye itabi, nta muntu yanyigishije ivyerekeye urumogi, ariko bwa buzima nakiriye muri jewe bwatumye ntangura kwanka ivyo nahora nkunda, kubera ko igihe cyose ndabinyoye numva ko hari umuntu ndiko ndababaza indani muri jewe, numva ko hari igipfungu, numva ko uyo mwami ndafise ukuntu ndiko ndamubabaza. Hama rero numva byaranyoroye guheba nkuko nabibabwiye. Hama itabi rero ko numva ko ari ikintu kimboshe, uwo nshingira intaha kankritika, numva navyo noriheba kuko nararinywa, ariko ndajyana. Ndavyibuka ko nakoze amasengesho y'imisi 3, hama uwo munsi ku munsi ugira gatatu numva inyota iragishe. Kwera ko ngifise inyota, kandi na wa muntu yigeze kumbwira wa mupasitore ngo nagira inyota yinywe ku munsi Imana zo gukiza inyota nazo sura kuyinywa. Ndagenda mfasa veni mu maboko gutya ngiye kugura itabi, mvuye mu kambi y'impunzi, hari akabotiki hanze kuri 50 metre. Ndagenda ariko numva umutima ubabati, Mana iri tabi byakweri, Mana iri tabi byakweri, hari igijije. Numva ku munsi ugira gatatu nahejeje mpejeje gufungura, kuko abazi itabi urishaka cyane mu gitondo vyutse, uhejeje gufungura n'igihe ugiye kuryama. Je rero urumva nemeje gufungura numva inyota irazutse, ca ndasohoka ariko nidoga mfise umubabaro. Igitangaza cakoretse, maze kuva muhira hasigaye 25 metre nshikire ku ibotiki, ndiko ndagenda amaguru arafatwa mu ibarabara, isumaku ibotike ndayibona, amafaranga ndayafise mu isumaku irafatwa amaguru, panda nk'ikintu cy'iminota 30, kugenda imbere biranka, kugenda inyuma biranka, iyashirava ubwoba buraza mu mutima. Numva umengana umuntu nukubako kutaboneka guteruye ukuguru kwiwanje kuraguhindukije kugusubije iyo kuvuye, ca numva indani muri javuye ngo ndarihevye ninashaka mfe, automatic iminyota kiracika. Ca ndagenda muhira sinatawuri bimbayeko. Uwo muntu yateruye, umuntu fasha kuguru, uwo muntu yateruye ukuguru yagufatiye mwibarabara, yateruye ukuguru ninde? Ndumubebe spirituel amaze umwaka. Ndahindukira rero ndagenda muhira, ndaryama itiro ndarironka, ndavyuka inyota irabura. Cyane mu gitangaza cakoretse, yatabi sinasuye kuyinywa. Icagiye kunangaza Imana irambohora indwi ya mbere ya kabiri, icagiye kunyereka sana ko nakize. Hari umugenzi wanje twasangira canke twagendana yitwa Yeremiya, tuca tujana mu kinama mu isoko, we ntiyarazi yuko je nahevye itabi. Cha tugenda muri restaurant ngurira ivyo kurya, sinza kadiri twakoze, hama ngurira ivyo kurya, acagura n'itabi.
gutinya gushingira intahe yuko narihevye ryatabi nca ndarifata ndanywa nkweza umwotsi wa mbere nkwegana uwa kabiri numva wa mwotsi ushitse mu mutima uteye igipfungu ndanduye ndapfuye nca mfata ryatabi ndambwira ati muntu w'Imana mbabarire nagize isoni zo gushingira ko ntevye itabi nca ndarishira hasi ndarihonyora ndavuga ati mwami mbabarire kandi ungirira ikigongo unyeze numva amahoro aragarutse nuko jewe nahevye itabi kugeza uyu munsi maze imyaka 28 ngendana na Yesu nta kigeragezo c'ivyo bintu birasubira kuza mu buzima bwe wanje begato ajyama sengesho warimo imisi cyane yari amasengesho y'amafuru ego muri amafuru y'imisi cyane nariko ndasengera guheba itabi gusa ni kuvuga yuko mbega nka nyuma y'ishu nyene y'Imana muri amasengesho y'imisi 3 kuko naho nyene kumbure nubwo twashaka kubivuga zano bice bitwara umwanya munini cyane rwose bw'ubukomezi bw'amasengesho n'amafungo bishobora gufasha mu buzima bw'umuntu kugira ngo habe ubuhindu cyane rwose rega tubanze tuvyibuke hariyo amasengesho twebwe twitwaramo nk'abantu b'Imana hakabona amasengesho Imana idutwaramo bifashe ishaka kuduhingura rero muri make je ndemeza ko ari mpemu yera yashize muri je amasengesho bivanye n'ico nashaka gukira n'umutwaro nari ifise rero amasengesho yo kwisonzesha no gusenga ni kimwe mu biguzi umuntu w'Imana ashaka gushika kure atanga kugira ngo ubuzima bwe bunywane nyakunywana n'umucunguzi wiwe kubera iki ndagasigure mu munota umwe gusa mu bisanzwe ubuzima tubayemo bufise amafrequence menshi amajwi abantu bavuga ivyo dukenye ivyo tubuze ivyo mu miryango yacu ivyo tugize ayo mafrequence menshi urabona iyo ugiye gusenga ibizukuruka nibiza muri wewe byinshi bihwanye n'ivyo ubayemwo ariko iyo twisonzesheje umubiri wacu tukawutwara igorogota kubamba nagira ndakubwire ngo plus inzara iba nyinshi plus les fréquences ziyugara plus ivyifuzo vyiyugara uko vyiyugara rero niko hasigara fréquence imwe y'Imana igushoboza kunywana nayo mu buryo bw'ubwimbike hari majambo kwisonzesha rero n'urugezo rwo kwima ivyo ukunda n'ivyo ushaka kugira ngo abeho kunywana gushitse n'umukunzi wawe Yesu cyane cyane kuko uriko aratumbiza kuri no mwanya rimwe muri za effort umuntu ashobora gukora kugira ngo yiyegereze Imana n'Imana ategerezwa gusenga cyane akisonzesha kugira yine ivyo akunda maze agume ari mu mwanya iri muri ivyo rero tuvuga duti ni gute twoheba ivyo dukunda gukora mu rukundo rw'Imana ariko jewe ndashaka guha abantu ibintu bine umuntu wese w'Imana ashaka gushika kure ategerezwa gukora kugira ngo abe mu bunywanyi bwuzuye ikintu cambere ibindi ko ndavuga ko umuntu amaze gukizwa akakira Yesu umwami n'umukiza ico gihe acacika umwana w'Imana kuko Bibiliya muri Yohana 1:12 aravuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana urabona automatiquement igice gikurikira selon Luka 10 ku murongo wa 19 izina ryo ricajyanikwa mu gitabo c'ubugingo urabona uyacacika umwana kuko hari ubwoko bubiri bw'abantu ifoko abantu batabitandukanye hariho abana b'Imana bakiriye umwami Yesu hakaba n'abantu b'Imana kubera ko baremwe n'Imana igihe utarava ku rwego rwo kuva umuntu w'Imana ushike ku rwego rwo kuba umwana w'Imana izi ntambuko zine niyo wozikora ntaco zikumarira nabarera intambuko ya mbere gushoboza gusoma ijambo ry'Imana ikiguzi cyo gusoma ijambo ry'Imana ku munsi nico kintu gitegereza gutuma ubuzima bwawe buba mu munywanyi kubera ko ikintu ca mbere gihambaye cyane ijambo ry'Imana uretse ko ari umutsima uretse ko ari inyundo rijucura uretse ko ari ubuzima ijambo ry'Imana niryo ryonyene rifise ubushobozi bwo kuduhishurira kamere mbere y'Imana rero utegereza kugira umwete kuko ijambo n'umuco ingingo umuntu afata atamurikiwe ntibikunda ijambo n'umuco ikintu ca kabiri umuntu ategereza gukora mu buzima bwo gusenga no kunywana no kuganira n'Imana
kunywana rero utegeza gutanga ikiguzi cyo kunywana kubera kugira ngo ishusho ya Kristo ibe formed yireme itegwe muri wewe. Birasaba ubuzima bw'ijambo ry'Imana ariko kandi birasaba ubuzima bwo gusenga bwo kugira ngo ushike ku rwego rwo ubugombe bw'Imana butegwa muri wewe, ubugombe bwawe bupfe. Birasaba urugezo rwo gusenga, kuko gusenga genda bigereranya n'agafuni kabagarira ubumwe. Igifoko abantu batandukanye cyo bita gusenga no gusaba. Abakirisu benshi bazi gusaba ntibazi gusenga. Uko gusaba ni gihe umuntu aje imbere y'Imana afite imitwaro, Mana ndakeneye ibi, kandi ntuzutangare umuntu akubwira ngo urumva ngo je ngiyo senze ngo Imana icibima bya byemera n'ubu nigende biguhe kubera ko uri umwana wayo nishaka kusarara. Ariko tubanze dutahure, iyo umaze kurengana urwego rwo gusaba ukinjira mu rwego rwo gusenga no kunywana. Ubunywanyi rero bukwegereza intebe y'Imana ku rwego rukomeye rwaho Imana itishura ibyo usaba, yishura ibiri mu mutima wawe utarabisenga. Bisigura gusaba n'urwego ruto rw'abana, ariko gusenga n'urwego rw'abakunzi abantu binjirana. Bamara kwinjirana data akavuga ngo ico atarasaba ndazi kugikenye, ugasanga inyishu zamaze kuza. Ico gihe usanga n'amasengesho yawe ari Imana, ubugombe bwawe Imana ndashaka kumishira ico ushaka. Usanga uri mu masengesho yo kunywana n'Imana kubera ko ari ukwitwararikwa mu rwego rwo hejuru. Hamica gatatu tutegeza kwisonzesha, kuba umuntu yisonzesha. Uko kwisonzesha ni kiguzi cyo kwima ivyo ukunda ufise ushoboye kugira ngo ushobore kunywana no kubana n'ugukunda. Icakane kwitabira amakoraniro y'ishengero, kubera ko nimba Imana yaragushoboje uyu munsi ukavuka ubwa kabiri, irafise ishengero yaguteyemwo. Iryo shengero yaguteyemwo Bibiri ivuga ngo nk'uko icuma gikarisha kigenzi cacu ndiko umuntu akarira muri ko umuntu akarisha na mugenzi we. Igihe tuje mu rusengero tukitabira amakoraniro, na Yesu yavuze ngo uko wamusuri urushirije niko Imana Yesu yavugiye muri Paulo mu Baheburayo ngo abariko namwe murushirizaho gukoranira hamwe. Gukoranira hamwe nubwo abantu bariko barabitesha agaciro n'urwego rwaho tuza ubwiza bw'Imana tuje munsi bukavunagura ingogo zacu. Presence y'Imana ikavunagura ingogo. Hama ijambo ryahishuwe, parole inspirée, parole révélée batangura kuyigisha ikaza gukompleta amajambo twiga muhira, dusomera muhira. Ica gatatu tukaronka akaryo ko gushikandira Imana mu vyacu, tukaronka akaryo ko kunywanisha Imana n'ubutunzi bwacu, tukaronka akaryo ko kunywanisha Imana ubuzima bwacu. Ivyo bica bidugira abantu bakuze bari capable guheba kugira ngo banywane n'umukunzi wawe. Numva yuko muraturaje ibikomeye cyane rwose, ati gusoma ijambo ry'Imana, gusenga, kwisonzesha, kwitabira amakoraniro ni ibintu bishobora kuza gufasha umuntu nk'uwakiriye Kristo kandi n'umukiza kugira ngo agume mu bunywanyi. Yes, ikintu gikomeye cyane rwose. Nuko ko ni n'ikintu gishobora gufasha wa muntu wahevye za kamere zawe, wahevye za kamere zawe kugira ngo ugume muri bwa bunywanyi cyane. Akarorero jewe ibi ndababwiye si ivyo nasomye, ni vyafashije ubuzima bw'iwanje. Wa muntu yavuye mu rumogi n'itabi kugeza uyu munsi urumva aca imyaka 20 na ariko ndacahagaze muri za nkomezi natanguranye. Ibanga ni iryahe? Kuko kuva umunsi nakizwa nagize inyota yo gusoma ijambo ry'Imana. Kuva umunsi nakizwa nagize inyota yo gusenga. Kuva umunsi nakizwa nagize inyota yo kwisonzesha. Nabugingo n'ubu kuva umunsi nakizwa nagize inyota yo kwitabira amakoraniro. Maze imyaka 28 ariko je sinibuka umunsi nshobora kuba narasivye ikoraniro. Muri yo myaka 28 uhevye. Ego ndashaka kubwira abantu bariko baradukurikirana, ikintu ca mbere guheba ibyaha no kuvavanura nabyo si ikintu kigoye na gatoya. Ndazi ko bariko barankurikira baca batangara. Ikigoye gute? Biroroshe. Jewe nahevye ibyaha gute? Si inkomezi zanje, si ubushobozi bwanje, no kugurura umutima nkakira umwami Yesu akambera umwami n'umukiza. Kubera ko ingoma yo mu mutima wanje narimo yagacika umwami rero urantahura, bisigura ko igisubira gutonda mu mutima wanje arico yemeye. Erega iyo Yesu amaze kwinjira mu buzima bwe wawe, ivyo wakunda arabikwankisha akagukundisha ivyo we akunda. Ariko umwami ataraza muri wewe, ubwami buracicaye kundi muntu, ntiwitege guheba ivyaha.
cyo gutuma ari n'abantu benshi biyumvira ngo urumva ngo je nzoja mu rusengero narahevye ivya oya mu rusengero ni kwa muganga. Genda ukira umunyabyaha, genda ukinywa urumogi, genda ukinywa inzoga. Shaka umbwira ati naragiye n'ubu ndiva mu rusengero ko biracangora, humura gumayo. Umugwayi agwariye muhira n'umugwayi agwariye mu bitaro c'est pas la même chose. Umugwayi agwariye muhira ashobora kuhapfira kubera kudatora ingwara, ariko umugwayi ari mu bitaro docteur araza gukora turu. Natakora turu uyu munsi azoyikora birorosha ne gose ayo magizama zo gutuma. Rero natwe turi mu bitaro ishengero sijye abagororotse ishengero ry'abanyavyaha. Docteur Yesu yamakora turu mu rusengero, yamakora turu mu rusengero, atakugende uyu munsi azokugendera ejo, kuko hari n'ibindi dukira. Ikiguzi cyo kwama mu rusengero wamaze kwakira umwami Yesu bizokubohora. Murakoze cyane namwe. Unahejeje kudufasha gutahura ingene umuntu yoheba icyo akunda ubuzima kugira ngo ashobore kuba aguma mu rukundo rw'Imana. Akunzi b'ikiganiro inkomezi z'ivyizigiro, naha turangirije ikiganiro twakoranye n'umukozi w'Imana Pst Miburo Jean. Arahejeje kudushingira intahe ku buzima bwiwe, ingeso mbi zamuranze atarakira Kristo n'ingene vyagenze kugira ngo ahinduke. Ubukomezi rero bwo guhinduka no guheba ico dukunda kubw'Imana nta handi tubukura atari muri Kristo Yesu. Reka rero nshimire mwebwe mwese muhejeje gukurikirana kino kiganiro. Jewe mpejeje kukibashikiriza ni Irambona Chris Golden. Muhezagirwe.